6 afise ibitsindo bigera kuri 2 na assist zigera kuri 10 muyisinze umukinyi wo hagati umukinyi wo hagati novuga ati nitwo bivuga ko ari biharo bibi si bibi kuko assist zigera kuri 10 n'ibitsindo 2 mu nkino 40 je sindabira ko ari ibintu bibi umukinyi wo hagati ku biharo 6 ariko kandi nuwe mukinyi twari dukene mu Real Madrid uno munsi Ruben Neves afise imyaka 28 neza cyane ariko nizere uno Ruben Neves boza kumuzana mu Real Madrid nta sizo zigira kuri 5 canke 6 azobafasha muri no mugwe oya kandi kindi naco rabihiganwa avuyemwo niganwa agiye kuzamwo jewe kubganje ndafise icizere kinini ko rino higanwa ryara rigashaka rizomunyu apana rishobora itegeza kuzomunyuzura uno munsi niganwa rimwe imigwi ikomakomeye rimwe abana bakomeye abana bakiri bato b'imyaka 22 kandi ugegeje kwa burugiro rwabo rwateye imbere rumeze neza nivyo Ruben Neves no mukinyi wo muri Portugal kandi nawe nyene agifise uruhara mu gufasha umugwi wiwe nserukira gihugu wa Portugal ariko kandi umugwi nka Real Madrid aho ugeze nivyo wifuza cari gihe cyo kuzana Ruben Neves umukinyi w'imyaka 26 mbere 28 mbere yari yamaze no gutambukira hariya muri Saudi Pro League muri equipe Al Hilal yarakinye banahuye na equipe Real Madrid baravyibuka banga igitsindo kimwe kindi hariya ari mwihiganwa riri n'igitsindo kimwe muri ivyo vyatsinzwe ari mwihiganwa novuga ati riri hasi cyane no munsi urumva ko yoza gafitinga mwihiganwa rimwe ba Pedri ba Gavi ba Frenkie de Jong bameze neza rimwe ba Rodrigo Paul rimwe ba Martin Zubimendi hariya muri Real Sociedad nubwo bivugwa ko agiye kuba yerekeza muri Arsenal gerageza urabere Real Madrid we wifuza iki mu byo wifuza ukene umukinyi nka Ruben Neves nivyo n'umukinyi mwiza ariko umukinyi Real Madrid nabona ko ari wakenewe mu Real Madrid sibano ba Ruben Neves twarumvise ko barondera ba Angelo Stira twumvise ko barondera abakinyi bari kuri Caribe nka ba Toni Kroos ariko nizere ko ugwego rwa Toni Kroos kuza ukavuga ati nzanye umukinyi nka Ruben Neves simbona ko yari amahitamo meza mu Real Madrid je kubganje sindanabibona riga nta n'uzojayo gute kubera ko atazojayo Neves ntazoja muri equipe ya Real Madrid kandi Real Madrid kiramurondera imwifuza itajya witwa ndavuga Zabi Alonso avuga ati nyuma gutakaza ndavuga witwa Jide ati no mukinyi wifuza je kubganje nta Ruben Neves akenewe muri equipe ya Real Madrid nta n'uzojayo kubera iki kubera ko bwa mbere na mbere icambere nuko Real Madrid atari equipe izonanirwa no gutena demwa idafise Jude Bellingham mu gihe ifise abakinyi batandukanye kandi wanashima na Florentino Perez sumugabo afite ubwoba bwo gutena 3 mois 4 mois adafise umukinyi nka Jude Bellingham mu gihe afise Franco Mastantuono afise Eduardo Camavinga afise Aurier Chouameni afise Brahim Diaz akagira n'abandi bakinyi nka Federico Valverde sinibaza ko buja gupansha ku mukinyi yitwa Ruben Neves nivyo afise amateka canke afise ivyo yakoze cyane mu gutangura gutumwa ko anashimana muri equipe nationale ya Portugal akiri muto kuko kuva ku myaka 15 yarakinira umugwi wa Portugal utanze imyaka 15 giza kakanya mu kuva 2015 n'umukinyi amaze gukina inkino 58 muri equipe nkuru ya Portugal n'umukinyi amaze gukinira equipe zitandukanye kuko muri FC Porto yakina inkino 93 atsinda ibitsindo 4 muri Wolverhampton amaze gukina inkino 253 atsinda ibitsindo 30 muri Al Hilal amaze gukina inkino 87 atsinda ibitsindo bigera kuri 10 nivyo afise kino kintu arakina umupira mwiza n'umukinyi mwiza ariko mugabo nta Ruben Neves mbona muri Jezande so n'abagabo bitwa Zabi Alonso kugira ngo musubize na Jude Bellingham Jude yatweretse ngo ndi wa mukinyi n'imiburi sezo ihera ntatsinze ibitsindo 10 muga nkatanga assist 10 ihera buri gihe mfashije mu bitsindo 10 yamaze kubitwereka ariko Ruben Neves tuvuga ni wa mukinyi muri Arabie Saoudite muri seziheze mu nkino 26 yakinye yatsinze igitsindo kimwe atanga assist zigira ku 8 muri Coupe d'Asie atsinda igitsindo kimwe nakwatse atanga assist imwe nta gitsindo muri Super Coupe d'Arabie Saoudite mu nkino 2 atanga assist imwe sumukinyi vy'ukuri ari kuri calibre yo kuza gukina equipe nkande nka Real Madrid nibibaho nigikunda je kubwanje ahubwo nijya nkuru ndanayifata nk'igihuha nta Real Madrid bari kwarondera Ruben Neves nta Real Madrid barondera Neves
nta nantu vyoca kugira ngo Neves ashobore gukina ekipe nka Real Madrid ku bwanje ku ruhande rwanje birashoboka mugabo jewe ari no gaciro banashaka ngo bamwifuza ko miliyoni shika 75 z'amayero hariya Perez ananirwa gutanga miliyoni 48 kuri Careyas ari mu mipango yiwe. Perez avuga ngo umukinnyi ashikana imyaka 30 nta masezerano y'imyaka 2 tuzomuha uretse exception yitwa Thibaut Courtois na Antonio Rudiger. Ubu Perez azoshobora kuja kusinyisha umukinnyi imyaka 28 miliyoni zishikana 10. Biragoye. Uyu mugabo yo urazi ni ntantu yosinya. Yaba yasaba ngira ngo nk'ibihumbi ngira nk'amajana agaca yemera gusinya n'imiburiburi nk'amasezo akaca gabanya n'umushahara ari no sivyo nyine ibihumbi amajana amashahara ari batinje nemeye guhembwa inyuma wanashaka make cyane aba yego hanyuma kandi bigaca bikunda ko batanamugura ahubwo aza ku buntu. Equipe ya Madrid yemeye kurekura umukinnyi yitwa Jose Rumato, umukinnyi bafashije kurengana equipe ya Bayern Munich muri Champions League. Umukinnyi bafashije mu nkino zitandukanye muri kura kandi bari kumugura amafaranga ngana n'ibihumbi amajana 5 gusa atano umushahara ushika miliyoni 3 bamuha. Jose Rumato baramurikora bavuga ngo genda. Sinumva rero n'ukuntu nakumwe ekipe yoje gupasha ku mukinnyi yitwa Joao Neves kugira ngo aze abuze umwanya umukinnyi yitwa Brahim Diaz akiri muto bashaka no kongerera amasezerano ari kugira 2030 abuze umwanya umukinnyi yitwa Alvaro Careyas canke akagapeti kitwa Arda Güler. Real Madrid bofuma bareka wojida kaja hanze bagakina to atamukinyi w'umumenere wundi bafise baranabafise bakinyi bese Arda Güler ugafite amasante wona barakwiye ubundi Yusufu niwe nabivuze neza avuga ngo equipe ya Madrid mu bakinyi ikeneye ntikine mu nimero ari kuri Caribe witwa Ruben Neves abakinyi baruzuye ba Danise ufu mugubiza na ba Danise Barose muri equipe ya nuko nyene hakutwa uguru witwa Ruben Neves novuga ngo kuko bakina umunsi bakine n'abakinnyi babakase twavuze bitwa banje usibe ko turavuga n'ubu nta nabakenewe kuko abakaseru Perez yarabwiye uno mugabo Isabella nzati barakwiye nta wundi dukeneye ariko Perez nawe bazi ko ivyiwe nyene biba binameze kandi nawe afata ingingo wewe ibi bitari mu mutwe wiwe nta wundi muntu uza kurikura mubwirira ngo ibintu zakuriya ujya mutama nasanze atagugumwa akubwira ati nta kuguguma ajugumira burya niwe yifatira abakinya ati no musinjije umutama yagize confidence yo kuvuga ati we Cristiano Ronaldo sohoka tuviyeho uri kuragara ngaha miliyoni 100 nibaziza n'ubwenge wewe Sergio Ramos watevye gusinya mu masezerano tuvireho genda aribo bakinyi wabona ko bafatiye runini umugwa Real Madrid ariko yaravuze ati tuvireho genda urabona ko yoza gukangwa Ruben Neves imyaka 28 nta no kumurondera uyu Patrick niwe nabivuze na neza ati usoye umukinyi nka Jose agukuye habi imbere ya Bayern Munich umukinyi wari kugura amafaranga 500 uramurekuye ati genda yego vaho erega Real Madrid je wanashima rimwe namwe uno mugabo Florentino Perez ndamwumva shingiye ku kibazo c'ubutunzi kuko ni wambwira ngo genda usinyishe undi mukinyi akina hagati mu kibuga kuri nimero 6 mu gihe je muri teri wanje fise umukinyi naguze miliyoni 100 yitwa Chouameni fise umupeta ameze neza cyane gose yitwa Federico Valverde dashobora kwicara fise kandi nundi mukinyi akomeye naguze amafaranga menshi arenga miliyoni 70 yitwa Eduardo Camavinga. Abo bakinyi nimba ndabafise by'ukuri umumenyereza uraza kumbwira ngo wowe Perez ndakeneye undi mukinyi usinyishiriza wa miliyoni 60 hanyuma bona wo cinda bakoze iki kuwo Camavinga ninamugurisha nza kumugurisha n'imiburi mafaranga make kuwo Chouameni ntashobora kumugurisha kuko ashobora kumfasha nk'umupolivara no muri defense yanje by'ukuri ndazana undi mukinyi 60 nkene wiki oya mu bisanzwe bari kurondera nimba baronde mu kinyi wa hagati mu kibuga nimero 6 yego birashika karondegwa kuko no musere ya Madrid barafise ba Camavinga barafise ba Chouameni ariko ugasanga yego hari ubushobozi bwabo bafise hari ubundi bifuza butari muri bo ariko rero ntucumbwiye ko boja kurondera no Ruben Neves ya Ruben we nuko vyoshika bakamurondera ni Ruben Neves Ruben ntarimo ndetse nta n'umukinyi wo hagati Real Madrid ugerageje kuraba kano kanya bakeneye kuko nimba ufise Franco Mastantuono nimba ufise Arda Güler mwiza kugeza akakanya nta demonstration irerekana ngo abana bakinyi bahagije uyu ariko mu milieu defensif milieu defensif ufise Federico Valverde ufise umukinyi yitwa barakeneye wa mu animateur doje erega ntabuzi arahari muri equipe animateur doje ni Arda Güler ni Franco Mastantuono hanyuma umukinyi w'inyuma ikibazo mu milieu defensif
Eduardo Kamavinga naza sinzi umukinya azoshobora kumutwara niyo post yoza kugira ngo amwicarike hanyuma none gasha Houston oya nivyo ariko kindi naco ardagira arahari ariko barashaka ufisa agakariti kisununuye na gato Kamavinga Tonis Chroos yari ego baramukeneye ariko mugabo biragoye uri nka president wa Real Madrid byukuri wo kwemeza ngo reka nzana umukinyi kugira ngo Kamavinga ndamugira umukinyi wa gatatu mu ikibazo kihari nico gusohora amafaranga ubundi Kamavinga urugero rwiwe mwaka weze ntabwo bwari rumeze neza ariko ubundi nayo kuva mu mvune hari ikibanza bwana Patrick ikibanza je sinibaza yuko burya Kamavinga n'umukinyi ndavuga ununuzeya Orechwameni nivyo ikize kigafasha Kamavinga ino Orechwameni nuko ari umupolivar ashobora no kugaruka inyuma muri Axe akakina ariko ubundi niba abakinyi uzosanga imikinire yabo ni imwe uranyumva ego niba abakinyi Kamavinga na Orechwameni imikinire yabo yo hagati mu kibuga yo ntisa yo muri miri urazi gitumi das yereka ndagusigura impamvu das hagati ya Orechwameni na Kamavinga ego reka je manze sigura impamvu bidas impamvu bidasa nuko bwa mbere na mbere kuri Orechwameni no mu nimero 6 yuzuye iyo mvuze yuzuye wumve ngo ni wa mukinyi ubwa mbere na mbere atagugumwa cyane ngo yiruke mu kibuga atazi kuzungurukana imipira atazi no kudugana imipira cyane ni wa mu nimero 6 ari fix ahantu ashobora gukina defense ashobora gukina hagati ariko ikindi naco hanyuma Orechwameni nawe Kamavinga reka manze sigure manze mpeze imbere y'ibindi byose hanyuma no kuvuga Chouameni ni jeyiwe uzoyirabire ku mukinyi yitwa Paul Pogba ni babakinyi mu kugumana umupira kwiwe ntashobora gucenga abakinyi babiri hagati mu kibuga bijya vya Pedri Gonzalez ntashobora kugerageza kudugana imipira cyane gose mugabo ni wa mukinyi agira vision ya jeu amenya ngo je harageze ko tuyitwara cyane harageza ko tuyitwara bukebuke Eduardo Kamavinga nawe ameze gute Eduardo Kamavinga burya se umumiriye defensif neza yuzuye kubera iki kuko Kamavinga akazi kiwe mu kibuga agerageza kwanimaje mu rugera bishakamwo ni wa mukinyi icyagufasha gikomeye mu kibuga no agufasha kugutera ama counter attack twarabonye imbere ya Manchester City bayitsinda hariya twarabonye bakubita Marimbotada imbere ya Paris Saint-Germain twabonye Kamavinga yinjiye mu kibuga ayindura je hagati mu kibuga agahindura umuvuduko mu rukino rwa riko rwagendamo bitandukanye n'ivyande Orechwameni atazi gudugana umupira ubwo rero Kamavinga ni wa mukinyi ashaka kugukinira 8 ashaka kugukinira 10 kuruta no kugukinira izo nimero 6 mugabo Chouameni ni nimero 6 yuzuye hanyuma Real Madrid abandi bakinyi ba nimero 6 canka abafuru bajya bakinyi bakina bazibira hagati bafise undi mukinyi yitwa Federico Valverde abikina neza banagufitiye umukinyi yitwa bagufitiye no mukinyi yitwa Dani Ceballos nawe akina kuri izo nimero 8 ariko mugabo azi kwitora neza muri je y'abamiriye defensif babiri ndavuga Chage wa mumenyereza yashimye gukinisha abakinyi bo hagati babiri mugabo bakina bazibira ibi rero nivyo na Kamavinga yisangamwo ijaje y'umumiri defensif umwe Kamavinga ntawo mukinisha mu bumwishi mugabo Kamavinga muri yaje y'aba milieu defensif babiri niho ushobora kumuzana mu kibuga niyo mpamvu je zabo zisa nizitandukanye umukinyi yera akenewe muri equipe ya Madrid canke Zabi akeneye yitwa Angelo Stila akina muri equipe ya RB Leipzig ariko mu segonda make batwihanganire gato y'ubusa ego tushobora kuba uti rero ubandaniza warugeze badutunge gato bananiza hano no kuvuga nariko mvuga kubijanye n'aba bakinyi bagira kuri babiri ndavuga Orechwameni na Kamavinga kugira ngo ndabereke aba bakinyi ntibafise style dujiye zimwe ntikibaho ntibisa Kamavinga afise umukino wiwe nivyo ikintu cyambere ashoboye kimupermeta no gukina 6 ni uburyo bwiwe bwo kwataka imipira canke guhagarika imipira no mustopere mwiza arazi gustopa imipira neza kuruta Chouameni wanashima mugabo Chouameni nawe ari pose akina nimero 6 azi kugarika ikibanza gikenewe niko kazi Chouameni aruca uno mukinyi yitwa Eduardo Kamavinga ku bara bakeneye mukinyi yitwa Angelo Stila nawe yari mukinyi novuga ngo yaragomba kumera kujya kwa Tonis Chroos mugabo kukijanye no gutanga amapasse canke vision mu rukino ukabona match uko yitwara niwe yarabizi uwo mugabo yari gushika akicarika hagati yande yuno mukinyi yitwa Franco Mastantuono
na Ardagirira aba ntibari gukina uno mukinyi yamaze kuza aba bose uko ari babiri basanga bafise bakina system batandukaniye ku tuntu duke cyane hagati ya Ardagirira n'uwitwa nde Franco Masatun uretse gusa ko Franco Zabi Alonso mukeneye kugira ngo ace mukinisha ariya ku ruhande bubamfu ariya ku bubamfu uce kuri nimero nako kuri nimero ndwari kwa Rodrigo Goes iburyo kuri nimero 7 mugabo hari ukuntu nyene uzanye nkundi mu miriye hagati mu kibuga waba wisha abakinyi batandukanye kandi ivyo Florentino Perez ntiyoshobora kubifata mu risk ahubwo gusa muri Real Madrid umukinyi bagikeneye no mukinyi aza gufashanya na Fran Garcia kugira ngo habemo kuguhangana no kuvuga ngo ni kuri nimero 3 tumvise barondera witwa Alvaro Carreras honyene canke bakaza witwa Grimaldo ubundi ubwo uravuga ngo hagati mu kibuga abakinyi batandukanye witwa Fede Valverde dakina nimero 6 wanashaka nandi ndanavyemera kuko ari n'inkino wanashaka yakinye mbona Fede Valverde akina 6 urechwa ameni uko nyene oya Federico Valverde gukasara bishoboye gukasara bishoboye neza cyane ubugi kintu ko ndavuga bwana Patrick kibuze muri Real Madrid ni wa mumiliye afise vision ukuranyumva wa mumiliye afise vision nka zimwe twabona kuri Toni Kroos hari pass wasanga Toni Kroos ateye ikagenda mu buryo utari witeze kandi ugasanga vision ziwe yaviza cyane ku bakinyi usanga bari muri action hari imbere gutsinda uno munsi ivyo bintu uzobisanga muri Kamavinga uzobisanga muri Aurelien Tchouameni uno munsi Aurelien Tchouameni nivyo ndamwemera hagati mu kibuga n'umukasere yuzuye ariko hari utuntu tumwe abura Aurelien Tchouameni hagati mu kibuga biragoye kuzomutwara umupira nuwa mukinyi uzosanga ku matakre ni gake atakre ziyo ni nziza zitabareyisi takre ziyo ni nziza ni gake zitabareyisi kandi usanga ari takre nziza hagati mu kibuga hari Aurelien Tchouameni ibagira ku kintu cyo kuvuga ati imipira irahaca myinshi ariko ku kintu cyo kuvuga ngo imipira irashika imbere neza kuri Mbappe na banaka kuya bashobore kuvyaza imisaruro ibitsindo ni kintu uzoca wibagira ubundi muri equipe de Madrid kendo compare urabe neza na neza equipe de Madrid yari ifise witwa Toni Kroos Real de Madrid yari ifise witwa ndavuga Luka Modric Real de Madrid yari ifise n'uwitwa nde ndavuga ngo Casemiro abakinisha kuri batatu uno munsi Patrick arivuze neza aravuga ngo nta mukino umwe bakeneye hagati mu kibuga ariko vyaragaragaye neza na neza wanashaka impinduka cyangwa abakinyi bariko barazana nta mukino umwe arigera kina ivyo witwa Toni Kroos yoshobora ko karakira woshobora kuronka witwa Edouard woshobora kuronka witwa Casemiro ariko kuronka nimero 6 nako nimero 8 nka Toni Kroos umwe yunamura amaso umwe araba Vinicius yangaze gute witwa Kamusta Benze mwene yarameza hagaze gute birashaguye cyane ega nimba twarabonye ba Cristiano Ronaldo bako baratsinda ba Karim Mustafa Benzema ko baratsinda nimba twarabonye Real Madrid nziza ikomeye nuko yari ifise no miri ikomeye yari ifise Toni Kroos yari ifise uno mu Brazilian uzi ari muri Man U witwa Casemiro yari ifise na Luka Modric ariko no munsi barakompletana neza cyane Brest z'umwe wese ntiwazi n'ingero zibona wasanga Casemiro kumucarukana umupira ikintu kigoye wasanga mu mupira ufishwe na Toni Kroos haruri ibice 60% ko havamo assist wasanga Luka Modric afise umupira gombe mukuru rukuta gute mwebwe abadversaire hariho muzi ko umugwara urimo Luka Modric kurusambura n'ikintu coroshe none no munsi abantu bari kuri calibre nk'iyo dufise muri Real Madrid ni bande ntabahari ni wao turavuga itwanje ostira bice bisanga ucusanga Real Madrid barafise abakinyi benshi hagati mu kibuga uzosanga basangiye amakarite ariko hari indi karite ikenewe idahari Ico gituma rero uco usanga muri Real Madrid hari bamwe bakenewe gusohoka kubera ko biragoye koza nanje stira mu gihe usanzwe ufise Eduardo Camavinga na Aurelien Tchouameni ukacumuzana biragoye ko kwicarika hanze ba Camavinga biragoye ko kwicarika hanze Aurelien Tchouameni wazanye Angelo Stira mushasha mu gihe ba Camavinga bafise nivyo kumbure bashikanye kumugwi bari ngaho ariko muri abakinyi bosohoka bari nk'abandi ko bwawe mu gihe babonetse naho utari muri yo sije mu masegonda make je mbona ko muri Aurelien Tchouameni na Camavinga umwe arakwiye gusohoka ariko je prefera cyane ko hosohoka Camavinga ubwa mbere na mbere je ku ruhande rwanje ivyo kuvuga ngo ukeneye guca nk'ubereye gusohoka ibi nta nico no bivuga kuko ubwa mbere na mbere ubwa mbere kuri Aurelien Tchouameni
uriya Chouameni we yaramaze kwerekana ngo fise agaciro karengeye gukina no hagati gusa muri Real Madrid nibakenera umukinyi w'inyuma ndaja gusova nibakenera uwo hagati ndaja gusova hagati kandi ku rundi ruhande kwa Eduardo Camavinga ntararonka n'uwo mwanya wo kwerekana icyo ashoboye muri style de jeu za Xabi Alonso nta myimenyerezo wanashaka baranakorana kiretse ko yakoze imyimenyerezo mike cyane ntarabona ivyo amukeneye kwitwa Xabi Alonso cyane. Hanyuma kandi kigeretse ko je nishize mu kibanza cy'umugabo witwa Florentino Perez nishizeyo nanje nugikora kuno nta mukinyi numwe nushobora gusinyisha muri ubundi ngo ashobora kuza ngo gufasha ngo hagati mu kibuga kubera iki karite zose zivugwa ko Real Madrid yoba ikeneye bazifisi wabo ziraryamye hajyanye niho ziri ese karite babuze ni ya Toni Kroos none ibura hari undi mukinyi yitwa Toni Kroos ahari erega nta mukinyi azovuka ari Toni Kroos ujyanye nituze cyangwa afise ariko arabakinyi bigoye ko basubiriza amaga bakazoneka batevye afise ijya vision ufu mu murongo mwaraba ese turakenera uwitwa uwaba basi Toni Kroos muri equipe de Madrid yogerageza gukora n'ivyo baravuze Fede Valverde muga ntavyo yigeze twese n'umwe hari muri Real Madrid mwababa karite iyo karite bavuga ya Toni Kroos iri ni karite nyabaki amakufra muri equipe de Madrid uribuka amakufra yo ku mpande amakufra yo hagati mu kibuga hamwe wazanga witwa Toni Kroos araba neza ati Cristiano Ronaldo agazukunye witwa Karim Mustafa Benzema agazukunye witwa Gareth Bale agazukunye uko canke banaka bagazukaje batera umutwe canke ba Sergio Ramos uno munsi muri equipe de Madrid Toni Kroos turuka ivyo yakora amakorona akona kiki bazitera yabizo mu bubafu yezo mu buryo ahantu hose canke witwa Toni Kroos ni wa mukino uvuga ngo muri ko muratera umupira mwihuta akunamura maso avuga ati nakaza uri gutubona igitsindo kirinjiye ikintu cyambere na Madrid baramufite ikintu cyambere nagomba ikindi naco uno musi Real Madrid kugira itsinde intsinzi ya Real Madrid nuko aba winga babaye beza mako wose Toni Kroos nariko mvuga kuri Toni Kroos reka mvuge ko mambere na mbere kuri yuko assistant nyinshi no musi muri Real Madrid tubona ziva hagati ntazihari Jude Bellingham yabaye meilleur passeur wa equipe ya Real Madrid kandi akina hagati mwaka uheze urumva je ikintu nariko mvuga kubijanye n'ibi bintu bivugwa ngo muri Real Madrid ngo bafise karite bakeneye ahubwo izo karite zose barazifise indane mugabo ntiziriko ziraba develop kubera iki jewe naravye umukinyi yitwa Ardagira muri Turikiya mu nkino yariko arakina imbere yo kuza muri Real Madrid muri equipe ya Fenerbahce muri Fenerbahce ayo makufura niwe yatera ayo makorone niwe yarayatera bya bindi byo kugerageza kudugana umupira ibi byabaramiriye yamara wabona yuko no mwana ariko aragerageza kubikora nubwo atoshikira n'ijya rugero umugabo arabigerageza ufise umukinyi yashoboye gutsinda kufura zirenga zitatu yitwa Federico Valverde ufise Kylian Mbappe yatweretse ngo birashoboka ko na genotsinda kufura ibi nivyo ba developer Toni Kroos tuvuga yatera izo kufura ugiye kuraba muri Real Madrid nko muri je yakina nko mu match nka 30 yabakinye muri sezo usanga atakufura nimwe yatsinzemo canke atakufura zibiri yatsinzemo hanyuma ukarabizo assist zavuye muri izo kufura ugasanga nta assist n'imiburi buri munani zavuye mu izo kufura mugabe ikintu kimwe yarafise ubwenge bwo gukontrola match ubwo Real Madrid bawufise indani muri bo bafise hari umumenyesha makuru wo muri Espagne yigeze kukivuga mu mwaka wese bariko bavuga ngo nta mukinyi nka Toni Kroos dufise acaravuga ati burya Real Madrid bafise ikibazo kuko batariko barabona ivyo bafise indani ahubwo bariko barageza kurondereza ivy'indani babironderera inyuma ntituzokwigera twongera kubona Sergi Busquets muri Barcelona biragoye ntituzokwigera twongera kubona umukinya kina nka Busquets ariko turafise Frankie de Jong akina umupira mwiza kandi niyakinana n'uwo Busquets bari gusanga bavuga bati turabona umukinya ashobora gusubirira Busquets umwanya n'umwanya canke wanashima rimwe na rimwe akanamwicereka ku gatebe yitwa Frankie de Jong nituriko turabona umukinyi yitwa Xabi Hernandez mu kibuga ariko turavuga ngo canke nitubona Iniesta ariko turavuga ngo iyo shusho turiko turayibona muri Pedri Gonzalez yabaye develop muri equipe ariko ataje tumona nk'uwo mukinyi twavuga ese Real Madrid ufise Jude Bellingham ufise umukinyi yitwa Dani Ceballos ufise Ardagira kapeti k'imyaka 20 ufise Franco Mastatuono yariko arayobora ari muri Argentine gutumbwira ngo
muri iki kibanza ndashaka ikeneye umwundi mukinyi yitwa Angelo Stila by'ukuri umwaka uheze wamubonamwo Toni Kroos wewe ubwirageje kwiyumvira ariko na Toni Kroos niwe yanahanuye abasongo bajijwe muri equipe de Madrid ko arababwira bati buriya muri equipe de Madrid ati ubona nahaye nimero 8 ntiyabivuze muri izo nzira banashaka mugabo yashishije mu yandi majambo yabivuze ati ndiko ndaraba mu kiyoza hagerageza nivyo niko ndakina nza mbona ko mugenda muri equipe ya Stuttgart mukanze n'umwakazi umwana Angel Stile aza kubagerageza ibintu uvuga ngo bitandukanye ivyo nakoze kuko buriya abakinyi babarejana baciye muri equipe nka Real Madrid cyangwa indi equipe akomeye iyo babonye equipe itarikira kuri ivyo bakoze barumva bagize umubabaro ukomeye uvuga ati nta kuntu numvuga mbona equipe ikira sufra nanje nkihari rero na Toni Kroos ubwiwe arabona ati no munsi ndiko ndakina umupira w'amaguru ati mugabo ndabona neza muri equipe de Madrid yaba Fede Valverde yaba Bajide Bellingham yaba bande nivyo n'abakinyi beza mugabo ibaragera ku rugero nk'urugero rw'iwanje fatira muri rusange nk'abamenyereza batatu zibabaye abakinyi harimo Xavi oya sindaheze abamenyereza batatu babaye abakinyi beza kugeza muri kano kanya muri prime yabo mu gihe cyabo abamenyereza batatu zibabaye abakinyi beza harimo Xabi Alonso uwo ni uwa mbere uno musi harimo Pepe Guardiola kwa Man City oya Pepe Guardiola ni umukinyi mwiza cyane uno musi bakimenyereza yakina hagati mu kibuga harimo Xabi Alonso ariko ndagwe nka Karolero hariho ba Ronald Koeman hariya Ronald Koeman yabaye wanashima ni nawe meyere mu defenseur amaze gutsinda ibitsindo byinshi kurusha n'abandi hari aba ba Xabi Alonso na Xabi Alonso yabaye umukinyi mwiza ariko mugabo ubu nawe nta kintu aramara kutwereka ngo genda afise ubwo burambe mu bijanye no kumenyereza ziheze muri Bayer Leverkusen navuye mu cicaro ca kabiri ari muri Sociedad mu cicaro ca kabiri niyo yaravuye aje nivyo arakonvince zimwe bien ni sawa sezo zibiri ni sawa niya gatatu ishobora kujako ariko ugerageza undabira aba bamenyereza bose beza canke wanashima kugira ngo ntibinacanga abantu bariko baradukurikirana bace baca ku bakinyi canke ku bantu babaye bamenyereza beza batabaye abakinyi uza gusanga benshi mu batabaye abakinyi beza babaye abamenyereza beza harimo Jose Mourinho hera kuri Jose Mourinho warigeze umumenya Arsene Wenger warigeze umubona Jose Mourinho ngo ntiyana nakinyi Jose Mourinho yakinye ngevye bishashi bimwe twamwe turavuga Jurgen Klopp waza ngo barabamenyere abakinyi beza wapi aba gerageza noneho utondeke ba Diego Simeone nibwo yaramukinyi waza ngo yaramukinyi abo ba Luis Enrique aba bose warigeze umva nkungu yaramukinyi mwiza muri aba barakina hagati mugabo bisanzwe Enrique yarabaye umukinyi mwiza yakiniye Barcelona yakina na equipe de Madrid none yari titirere indiskitable yarabaye umukinyi mwiza Luis ego yarabaye umukinyi mwiza kuno nyene kwa ba Pepe Guardiola kuko na Pepe yarigeze ko umukinyi mwiza muri Barcelona mugabo birarangira nyene jezi we zirarangira aja kwicara ariko ugerageje kuraba istwari zose muri rusango za gusanga aba bakinyi beza batigeze baba bamenyereza beza ivyo ndavyemerije na kwijana neza hanyuma Toni Kroos nimba koko abibona ukagira Toni Kroos je yakinamwo ufise umukinyi yitwa Cristiano Ronaldo ufise Gareth Bale ku rundi ruhande ufise Karim Benzema kuri 9 ku murondezi izo passe z'ama vision ntivyari byoroshe yaravyerekanye Toni Kroos ko ashobora kubikina kwande kwa Vini Junior ariko ico gihengeri cha Toni Kroos cyo mu mwaka uheze Toni Kroos yashobora nako avala ne passe Toni Kroos yashobora kwicara ku gatebe kubera ko afise imyaka ikuze hanyuma agakina uwundi mukinyi jende novuga ngo Real Madrid bariko barageza kugomba kuguma muri systeme zimwe za kera nyene bahoramwe za ba Toni za ba Luka Modric za ba zuno mukinyi yitwa Casemiro ibi nivyo bagomba kugumamwe kumbe generation yaramaze guhinduka twamaze kwinjira muri generation shasha y'abandi bakinyi ariko njangira akabazo gatoyi izo karite ariko kandi bwana Patrick naguciriyemo kuri style y'uno mumenyereza Xabi Alonso zijya karite zirakenewe muri Bayer Leverkusen yarafise ariko adukurikirana nga kuri YouTube munatwandikiye muvuge muti uno musi muri equipe de Madrid nta mukinyi wakati mukiga kenewe jewe ku bwanje nanje ndarindiriye kugira ngo banyandikire bamwe mwandike eske Toni Kroos wa Real Madrid yoba yoshobora kuba yokogwa akashobora kuba bogerageza basi gukora vyiza nk'uvyo yakoze gukora ivyo yakoze nivyo bakora none nta gukora vyiza nk'ivyo yakoze basi hari uwogerageza gukora ivyo
hari uwo ushobora gukina basi ya poste yitwa Toni Kroos none bariko barazikina Jude Bellingham ntayikina ariko ntayikine neza uyikina neza kuko yana Jude Bellingham ni nimero 8 yego ni nimero 8 mu gihe witwa Toni Kroos yakina 8 nyine yari muri muga Jude ahubwo Jude Bellingham ni nimero 10 yego kwa Borussia Dortmund akina nimero 10 rega yakina nk'umufone akina 10 reka ndabereka ikintu oyo bakina 8 reka ndabereka ikintu kimwe yego arahindurirwa nyine rimwe ariko Patrick naguciriyemo ku muzo wiwe wa mbere ashikiye kwa kuno mugabo ntuzeya Carlo Ancelotti yakinishwa nk'umufone F ariko nashaka kinisha nk'umufone F canke muri nimero 10 je shaka gusigura ikintu kimwe gusa izo karite tuvuga ngo zibuze muri Real zibunze hajya ziryamyeyo iri muri inde reka ndabereke nimba tuvuga ngo dukeneye abakinyi beza bo hagati aradagira umuhoriki numukinyi mwiza ariko nimero 10 yitwara Dagre cyangwa kina nka nimero 7 sawa umviriza ikintu Jude Bellingham nawe nakumvise urumva Bellingham ni nimero 10 ntacu we manzo mbwira ivyo bintu wowe wumva izo karite zose hanyuma nanje cenda zigusobanurira aho ziri muri Real Madrid na nibirenze je nifuza kukubwira ariko ikintu wagombye kuvuga nakumvise wavuze iyo karite twifuza yo muri Toni Kroos muri Ardagire irimo Ardagire numukinyi mwiza tumwita umukinyi mwiza kubera yuko niyakomeza bwa bwiza bwa Toni Kroos tuzuza kumubonamo no mu myaka 2 iri imbere nimba twashoboye kuvuga ati Pedri Gonzalez araje muri FC Barcelona tuko tubona rero bwa bushobozi bwa Iniesta koko buraza muri Pedri Gonzalez inyuma yo kumara muri FC Barcelona imyaka igera muri 3 canke 4 rero nimba Ardagire tuko twamwita mwiza ni mwiza ko tubona ko ejo azoba ari mwiza gusumba rero uno munsi Real Madrid kugira ibe yayindi twabona muri ya myaka iheze turacakeneye wa mukinyi basi afise agakarite gafise ico gasumbije ya Ardagire ese urabona Real Madrid isabwa ikeneye kuba nka Real Madrid yo muri birya bihe canke Real Madrid ikeneye kuba Real Madrid iri developer kuruta iryari birya bihe rega je zarahindutse ariko no munsi paraporo yo kubona Real Madrid kiraba nziza kuruta birya bihe canke ibe nziza nka birya bihe ariko ikisubira inyuma mbere no gusumba ya birya bihe kiretse umbwiye ko football muri rusange isubira inyuma ego no munsi umaze kubona ikintu gihindutse abwira tera imbere agusubira inyuma uno munsi umaze kubona ikintu gihindutse ucukumbura reka rero nanje mvuge rero nta kibazo cyo kwijambo nariko mvuga kubijanye n'abakinyi bakeneye muri equipe ya Real Madrid ndavuga nti ku bwanje ivyo Real Madrid bakeneye byose babifise indani muri bo Jose Mourinho azana umukinyi yitwa Luka Modric muri equipe ya Real Madrid muri 2012 yari Luka Modric umukinyi novuga ngo atari afise ibintu byinshi amaze kugerako yarageze ku myaka ya 28 atagikombe na kimwe aratwara muri kariyeri yiwe yari Luka Modric aje abafana bose ba equipe canke se wanashima muri ari n'abanalizateri bamwe bavuga ngo mes chers amis iri ni kosa rikozwe kuzana umukinyi yitwa Luka Modric kubera iki kuko yisanze muri Real Madrid irimwo Xabi Alonso irimwo umusore yitwa Sami Khedira irimwo umusore yitwa Diarra w'umufaransa irimwo umusore yitwa Kaka umukinyi mu Brazil mu baye uranyumvira abakinyi bari muri equipe baravuga ngo Kagapeti cyangwa uwo mujama Jose Mourinho amuzanye kugira ngo atumarire iki Jose Mourinho aravuga ngo ndabazaniye no mukinyi mumureke mumurabe gusa mumurindire muzora bica azovamo ese ubusiwe turiko turavuga ngo ntabwo ari kwabura umusubirizi wiwe muri equipe ya Madrid ese twabonye Modric aza mu ishusho ya Xabi Alonso twabonye Modric aza mu ishusho ya Kaka abwo n'uwitwa Luka Modric bamuzanye bamwikwa Tottenham Hotspur bavuga ngo bakoze recruitment mbi ibaho cyane mu mateka hanyuma ese uwo Toni Kroos yinjiriye muri iyi miliye uwo Toni Kroos twamubonye aza nka Kaka yaravuye gukina igikombe cy'isi cya Mondial yavuye igikombe cy'isi muri 2014 ego noneho avuye kwa Bayern Munich ameze neza ego twamubonye aza nka Sami Khedira twamubonye aza nka Xabi Alonso no yaje nka Toni Kroos ubwiwe azana jeshasha yitwa Toni Kroos twemeza nka Toni Kroos Modric yazanye jeshasha agisinyishwa nk'udakenewe Jose Mourinho yamukubise inkino zigera kuri 33 muri 2012-2013 inkino 33 nizo Modric yakinye mu kibuga cande ca Xabi Alonso ku bwanje rero niho nariko ndagerageza kuza nagomba ngo abantu bamenye ko turiko turava muri generation tuje mu yindi generation shasha kubera iki
nimba Toni Kroos twaramubonye muri equipe ya Madrid ntidukeneye undi mu Toni Kroos muri equipe dukeneye undi mukinnyi akomeye ashobora kuzana je shasha muri equipe ya Madrid nimba twarabonye Luka Modric dukeneye ibindi bishasha hanyuma ibyo bintu byo kuvuga ngo gutera amakufa twisunga style canke ibyo abakinnyi ba Real Madrid ifise mu busatirizi bashoboye nimba dufise Mbappe yiruka niyo mpamvu twazanye Trent Alexander-Arnold aje gukina umupira utandukanye n'uwo Carvajal yakina dufise umukinnyi yitwa Fran Garcia yiruka akiruka imbere akina ibitandukanye n'ivyo Casemiro yakina nako n'ivyo Marcelo yakina dufise hagati muri defense ya Dino Gilson na Antonio Rudiger bakina ibitandukanye n'ivyo Pepe na Ramos bakina dufise hagati mu kibuga hategerezwa gukina ibitandukanye n'ivyo babakinyi bandi bakina abo ayo makarite tuvuga abuze gute nimba dufise Ardagira ashobora gukontrola je mu kibuga agatanga amapase maremare ahindura amakote vy'ukuri nuko dukeneye ubundi mu Toni Kroos nimba tubona Ardagira ashobora gukinisha wa mukinyi Fran Garcia neza dukeneye Toni Kroos nimba dufise Federico Valverde na Olivier Tchouameni bashobora gukina nk'aba hagati mu kibuga kuri nimero 6 bagashobora no guhindagura ibibanza dukeneye Casemiro muri equipe ya Madrid no dukeneye abo nyene izo karite zidevelope ariko ntaguciriyemo ikindi naco nabonye twabwe tubwire n'abantu bariko badukurikira bagira ivyumviro yego arawitwa Ndikumana Jean Bosco bamwe cy'u Rwanda ati equipe ya Madrid ikeneye nimero 6 ufise karite zo kwambura umupira neza no kutanga neza uwo mukinyi utugire kuri ako kantu rero uwo mukinyi yitwa Eduardo Camavinga umva ikeneye nimero 6 afise karite zo kwambura umupira yego akongera kandi no kutanga neza ni ibintu bibiri bitandukanye ariko ivyo bintu bibiri nyene muri Madrid biriho vyari muri ikibazo naho ahubwo aho kera unamuciremo Houston gatoya ahubwo nagomba mbaze ngo ico gihe ca Toni Kroos umva ije ikintu nashatse guca ikintu cyo kugomba kugereranya ibintu byose tubitwara kwa Toni Kroos na nande ivyo bintu ntivyigeze bibaho muri Real Casemiro yari afise ico kintu cyo kwambura imipira ariko gutanga ayo mapasi navyo yarashoboye ni bimwe navuze ngo barakompleta na bose yego barakompleta witwa ndavuga ngo witwa Casemiro yari umukinyi yakimipira yari umukinyi uvuga ngo ashobora gutera amatake akabareyiside amakacha umupira witwa Toni Kroos nawe akacha yunamura amaso akaraba Luka Modric nakacha yorganiza vyari vyinshi n'ivyinshi umuntu ashaka kuvuga mugabo nashatse kuvuga ko bakompleta na bose ndiko ndavuga ngombe ngaruke kuri ico kintu ikibazo no musi muri Real Madrid bariho sivyo barahari ariko hari babandi tubona ko bagerageza apana babishoboye rega impamvu batabishobora rega nta mukinyi numwe ashobora ikintu hari babandi tubona ko babigerageza apana babishoboye rega nta mukinyi gute rero ya Real Madrid twifuza gutwara ibikombe bishoboka vyinshi muri imyaka ibiri biragoye bizodufata igihe je ku bwanje rero nta gihe dukeneye nico gituma bavuga yuko hakenewe banje rostira je umviriza rero ndakubwira ikintu kimwe uwo Toni Kroos tuvuga rega hari ukuntu umuntu amaze kubura ucumenga yari ntiyakogwako uwo Toni Kroos tuvuga ese ugerageje kuraba muri match wasanga avuye mu kibuga papuye imipira ngaho umukinyi wari kumwe abakinyi baba adverse yapapura imipira ngaho byo gupapura vya Casemiro zero iyo karite nayo yari afise hanyuma Casemiro iyo karite yo gutanga ayo mapasi yari ayikuye nayo yari afise hanyuma Modric yari ahari como organisateur waje ubu Real Madrid rero y'iki gihe ufise Federico Valverde hagati mu kibuga kuri izo nimero 6 canke 8 ashobora gutsinda ibitsindo 8-10 abitsinda inyuma ya Mukorombone muri sezimwe ufise Olivier Tchouameni nivyo atazi gutanga ayo mapase mugabo azi kuzibira mu kibanza cyo ukabona none ayo mapase arazi kuyatanga Olivier Tchouameni arazibira ariko atari kuzibira twabonye muri Casemiro rega niyo kugira kuko Casemiro yari musisi yuzuye akina match zose kuri 6 hanyuma Tchouameni akina kuri 5 akagaruka kuri 6 agasura kuri 5 sezose agakwa kwimara akina kuri 5 cyo niyo mpamvu nababwiye Real Madrid karite zose barazifise ahubwo ikibazo ntibazidevelopa nkuko bibereye niko kajyore ko kwitwa Zabiro se bikora Ardagi ariko rero rindira gatonya Ardagi cyangwa uwo wundi mukinyi wese atandukanye gene mwanarize Ardagi izo passe ndende arazitanga neza kuko kudugana imipira neza arabikora mugabo nta mwanya afise wo kubikora twabibonye muri Pedri Gonzalez kinye match sezo zibiri zitandukanye zitatu atava mu kibuga none ga Dani Ceballos umuravye mu kibuga kwa kina
vy'ukuri nta karite ntonya umubona ko isa n'igomba gukompleta karite ya Toni Kroos witwa Danis Barros canke karite ya Luka Modric ntayugerageza kubona mu Danis Barros ndamubona muri mu ishusho y'uwitwa Luka Modric pana ishusho y'uwitwa Toni Kroos. Hanyuma umukinyi yitwa Federico Valverde muravye mu kibuga kwa kina hari umukinyi numwe wigeze ubona muri Madrid afise karite ya Federico Valverde ntayihari ese umukinyi mwiza yuzuye Federico Valverde Valverde ni wagerageza gukina ivyitwa Toni Kroos nicyo niko ndabibona. Toni Kroos ntiyarazi kwiruka mu kibuga Toni Kroos ntiyarazi kwiruka mu kibuga Toni Kroos ntiyarazi kuzibira kusa defanda Toni Kroos ikintu yarashoboye cyambere kwari gutanga amapasi ndetse unagerageze kuraba match za Toni Kroos mugenda muzusubiremo murabe Toni Kroos yagerageza arakantu bahuriye ko je niko ndabibona. Toni Kroos yari umukinyi agerageza mu mikino yiwe ya Toni yari umukinyi no mu gusaba imipira ya Toni Kroos yagerageza kwivangura n'abandi bakinyi kugira ngo ahagarara ahantu hiwe hanyuma asabe imipira atabantu bamwegereye kuko yarazi neza yuko ivyiwe cyangwa umukino wiwe ari umukino umeze nk'uwikwega. Ivyo rero bavuga ngo bakire muri Real Madrid ngo vya Toni ngwiki ahubwo dukeneye Arda Güler mwiza dukeneye Federico Valverde mwiza dukeneye Kamavinga mwiza dukeneye Chouameni mwiza mu kibanza ciwe apana kuguma babajuragiza umunsi umwe ngo Kamavinga wakenye kuri 2-3 ando karite zose zikenewe muri Real Madrid ntiziri muri stira ntiziri mu wundi mukinyi wari wese ziri mu bakinyi bose bari muri equipe ya Real Madrid. urazi indi ngaruka ituma ivyo byose biza kuba muri Real Madrid bumva ko Real Madrid bakeneye bastira ntaho bakeneye bumva ko Real Madrid bakeneye bazubimende ni kubera ko umugwa Real Madrid uno munsi ego nivyo ugomba kwiyubaka iyo akaba ugomba kwiyubaka bari guha umwanya bano bana bako bagerageza kugura ko bagomba ibikombe none ivyo bikombe mukeneye mu gihe dufise ba Arda Güler bisaba ko tuzobabona kuri ya Caribe ya Toni Kroos n'imiburi mu myaka 3 canke 4 iri imbere iyo myaka 3 bizogusaba rero ko wibagira erega Jesse nibagiye je ndiko ndakubagira bya bikombe je nacenda kubwira rero kuri Luka Modric erega ni inyubako ese Real Madrid twaye igikombe ca Champions League igicino mwaka cha 2020 cha 2020 ego iyi Real Madrid yatwaye iki gikombe imwe witwa ba Rodrigo baje batsinda imigwi itandukanye za Chelsea za Man City n'imigwi za Liverpool ego uruhara runini twarubonye kugira iki gikombe twavuga ngo catanzwe na Toni Kroos oya twavuga ngo catanzwe na Luka Modric catanzwe n'abasatirizi hari oya sinabasatirizi gusa nyine barimwo so twabonye witwa Rodrigo nukuvuga nyene nariko ndakubwira Jesse n'ugomba gufuta iki kintu menga cagiye mu mitwe y'abantu ngo equipe ikeneye umukinya ameze nka ngo umukinya ameze ngo nka Toni Kroos ngo umukinya ameze nkaho menga Real Madrid abakinyi bafise karite zabo ntizihagije kubera iki kuko nimba twarabonye Luka Modric yinjira 2012 agashika batitirere agakina inkino zigira kuri 38 muri equipe ya Real Madrid yaravuye muri equipe nka Tottenham atagikombe na kimwe yaramaze gutwara ariko Jose Mourinho akavuga ngo mu bakinyi twokoresha bakadufasha gutwara iki gikombe umukinyi yitwara ko Modric kandi amushiremwe bose bakuma bigakunda akaba umukinyi ari we uwo munsi suko bwa mbere na mbere yarasanze Real Madrid itazi gutwara ibikombe no suko yarasanze equipe Real Madrid yari keneye abandi bakinyi bakomakomeye muri ico gihe nkaba abakinyi bakomakomeye ngo baze bashikira ku rugero runini no ahubwo Real Madrid ikeneye intunganyo ikeneye inyubako za equipe yisanze muri generation nshasha je nabivuze guhera inyuma kugeza mu busatirizi wenda dusoma n'ubutumwa bw'abandi kuko nabyo bafise mw'ijambo ariko nabo bavuge bariko barandika ubutumwa bwabo ego je nabivuze kuno kukurikira Real Madrid nivyo nemeranya namwe ko hagati ya Chouameni na Kamavinga hari hakenewe kugurishwa mu mukinyi umwe kuko cyane Kamavinga kuko hari akazi ariko aratanga mu kibuga Chouameni we nimero 6 arazibereye cyane kwijana ariko nabivuze ikintu kimwe Real Madrid karite zose barazifise mugabe ikibazo bafise nuko batariko baragerageza kuraba izo karite kugira ngo bashobore kuzibyazamwe umusaruro ndetse bashobore kuzikuramo ikintu gikomeye kuko biragoye kumbwira ngo ufise Arda Güler nzimbona mu kibuga mu match 2-3 kina sezo ukuna bayazikinya Rega Patrick nanje sinagiye kure cyane nawe mbere wanashima ikintu je nagombye kuvuga ni icyaha uno munsi mu Real Madrid umugu wose wutwa kuri yubaka uri kuranyumva umudwi wose witwa kuri yubaka wiyubaka uziti nta birenze dukeneye muri imyaka 2 ariko tuko turubaka turiteze ibizoba biza bikomeye mu myaka 2 iri imbere
canke umwaka ugira gatatu kumbure ariko Real de Madrid ko yiyubaka kugira ngo itware ivyo bikombe none ivyo bikombe uduza kuvyifashisha muri babakinyi bisabwa ko bamanze bakaduza urugero baronka umwanya kugira urugero ruze gukomera kugira tuze kubabonamwo baruka Modric na Toni Kroos ega nta mukinyi n'umwe yaje urugero rukoze urazi ko Cristiano Ronaldo ashitse abatitirere muri equipe ya Madrid ariko ari umere bitere wa equipe ya Madrid urazi yuko none Cristiano Ronaldo wabonye muri season zibiri za mbere muri Real de Madrid niwe wabonye muri season igira gatatu ni yakuze ese uribaza yuko Angelos tirazoza akosora ibibazo byose bya equipe ya Madrid ariko Cristiano we yaje yuzuye Cristiano ntiyaje kuyubaka yaraje gukina uko yaraje afite Ballon d'Or yaje afite Ballon d'Or yaje afite Ballon d'Or Kylian Mbappe yaje afise ibikombe bigira nako ubushimwe bune bwa n'igikombe cy'iseri yatwaye n'igikombe cy'iseri yatwaye abameyeri biteri ariko mugabo yashitse muri Real Madrid aramanza arapfunga gatonya kuko hariho style de jeu atari ko arisangamo ntibisabwa ngo Pedri Gonzalez aze muri Real Madrid ashika batitirere mu kwa Jude Bellingham canke kwande bivana ahubwo na style de jeu mumenyereza ariko arakinisha mu equipe koko equipe ya Real Madrid irakeneye 8 na 10 no irabafise ahubwo gusa hari wavuze uti nimero 6 muri Real arakenewe bona mutuma wanashaka umuntu abusoma bwabo turaza kubuca ko nta na kimwe rindira mugabo nagomba kuce twinjirira wanashaka nkuko ivuze biva n'ivyo umuntu ariko aravuga ariko ubandaniza wari ugeze reka ntaco kugira ngo umuntu ajane ibintu ku murongo tureke ibi bintu byo guciraniramwo nk'iki manze tujane ibintu ku murongo neza sivyo Nega twakugwanije urumva basi cumengana kugwanya kandi atari n'ibintu byafata oya nta kibazo ni ukuvuga iyo turiko turavuga Real Madrid ikeneye umukinyi navuze nikeneye kudevelopa abakinyi ifise kuruta kurondera umukinyi mushasha kubera iki uwo Chouameni bazanye muri Real Madrid igende mu murabe mu gihugu cy'Ubufaransa muri equipe ya Lille nako ya hajya niriyo witwa bari muri equipe imwe na bano ba Rafael Diaz ego uwo Chouameni baguze miliyoni 100 urabi ivyo bintu byo kuvuga ngo gustopa imipira ngo kwataka imipira kuyihagarika urabi iyo karite ko Chouameni atarayifise muri equipe genu yindabire urabe ko iyi karite Chouameni atarayifise mugabo yashitse muri Real Madrid ya equipe wowe Chouameni babona ukina hagati neza bagaca bavuga ngo no Chouameni jinyoma kuzibira kende mu ndabe umuntu wese avuga ngo Chouameni ntazi gukina 6 kende ndabire match 3 Chouameni aheruka gukina Chouameni nibaza ko umuntu yobavuga ko atazukina nimero 6 yo batarumuna kwikina football cyangwa atari umuntu nimero 6 yuzuye kende mu ndabe ni nimero 3 yuzuye ndavyemeranya naje ikibazo kimwe Chouameni arakina 6 undi munsi agacaja gukina 4 mugaca muvuga ngo Chouameni ariko araturisha muri Real Madrid yasubira muri 6 agakina neza undi munsi bagaca musubira muza muri defense akananirwa gutera umutwe wo hejuru ngo Chouameni si umukinyi mwiza kuri si umukinyi mwiza canke nuko batari ko baramukinisha nkuko bibereye nuko ariko mwifashisha mu bibanza bitabereye hanyuma gusa Real Madrid ikintu kimwe ibura yamibura umunimero 7 mugabo nawe muri stade de Jeza Zabi Alonso ndetse n'abakinyi afise umugabo witwa Vinicius Junior na Kylian Mbappe atamunimero 9 n'umwe ari mu yuzuye bice bimusaba gukinisha abakinyi ku mpande kugira ngo baze kuza baraguza baronka ukuntu bakina umwe wese akine muri bya bibanza yisangamo ntidukeneye Real Madrid ya kera dukeneye inyubako nshasha za equipe yitwa Real Madrid kuva muri defense kugeza mu busatirizi kandi byaramaze kuba equipe yatwaye igikombe ca Real Madrid ca 2015 nta mukinyi n'umwe yabafasha kirimwo Patrick jewe kinagumye ngaruka ko nicahe ni projet cyangwa umugambi wa Real de Madrid nuwo gutwara ibikombe muri uno mwaka sivyo rero uwo mugambi wo gutwara ibikombe muri uno mwaka ugifise babakinyi bisaba yuko ubaho umwanya kugira bamaze baduze amanivo akagira n'abatitirera ari uno munsi urizeye neza ko byabikombe uza kubironka ugifise babakinyi bisabwa kubaho umwanya kugira baduze amanivo ivyo bikombe we wifuza urabironka ese abo bakinyi ni bande badafise ubwo rwego rwo kugira equipe ya Real Madrid bafise ubwo rwego rwo gutwara ibikombe bari muri equipe ikintu kimwe no kubwira nimba barashoboye kugura ba Chouameni nimba baraguze bardagire nuko bababonyemo impano ihawe akanya n'akaryo izizoba nziza erega Houston impamvu ntariko ndavyemera canke impamvu nshaka kubiharira niki nuko Real Madrid nyine muri ko muravuga ngo idafise abo bakinyi ibibazo vyose twabona bari bafise muri seziza bamaze kubikosora kugeza akakanya niyo mpamvu nariko ndabivuga kandi ivyo bibazo bari babifise bikomeye umugabo yitwa Carlo Ancelotti bituma umenyereza atameze neza
yabibereyemo umumenyereza yafashe ikibazo cya kabiri muri La Liga agera muri quart de finale muri Champions League mu gihe afise ico kibazo cy'umukinyi w'inyuma ku ruhande ataranahari ndetse no gutsindwa kwa Real Madrid twakubona kuva aho nyene hanyuma kandi kagira n'uwo mukinyi w'inyuma mubi cyangwa abo bakinyi b'inyuma babuze vyamusaba gukinisha Raúl Asensio n'ubundi na Tchouaméni muri defense atamu nimero 5 n'umwe yarariyo yarasanzwe akina equipe nka Real Madrid mugabo bufise Dean Hutchinson ufise Toni Rudiger ndetse n'uwo Raúl Asensio arahari na Tchouaméni ashobora kugufasha aho hagati mu kibuga wari ufise ico kibazo basi noneho nta n'ikibazo cari kihari no muri seziheze kugeza n'aka kanya wongeyemo umukinyi akomeye yitwa Franco Mastatuono wongeye kugarukana version nziza ya Ardagire ufise Uriye Tchouaméni atigira avunika ufise nako Jude Bellingham n'ivyo washobora kuja muri ico kibazo cyo kuri iyo minsi 3 mugabo ni wa mukinyi n'umundi acuzuye hanyuma ico kibazo cyo mu busatirizi naco wari ufise Rodrigo yagufashije gutwara ico gikomba tsinda Manchester City arahari mugabo nawe uramubona yuko n'ikibanza cyo wadashobora kukironka muri equipe yawe kubera urugero rw'iyo kuko ufise umukinyi akomeye wazanye yitwa Franco Mastatuono uwo nimero 9 mwiza yitwa Kylian Mbappe yaje bimugora muri seziheza kamanza akabura nkino 8 9 10 aka kanya yamaze kugeraho tupatsinda ibitsindo bigira kuri 40 muri sezimwe muri Real Madrid Vinicius Junior nivyo ariko araburiye abuziyo motivation mugabo wazanye umukinyi yitwa Gonzalo Garcia ashobora kugikina 9 neza so ico kibazo cha Real Madrid dafite ubwo bushobozi bwo gutwara igikombe ni ikihe ko nacumva neza mu majambo make Houston singomba kuba ngaruka ku vyo Patrick avuze uko afise fact agiye ko karabivuga ko mu vyashije ko ndumva avuze yuko equipe ya Madrid novuga ngo kugeza muri kano kanya itigeze ikigira ikibazo na kimwe hagati mu kibuga wanashaka cyumvugize kwitagifa ntiyigeze nakigira wanashaka mvuze niko bavuze yego uno munsi equipe novuga ya Real Madrid abatandukanye novuga ngo yaba na Zabi Alonso yaba akurikirana mu kipino novuga ngo mu inkino muri rusangi baravuga yuko na neza ati baragerageje ko borondera basi witwa Casemiro araza witwa Tchouaméni ariko bavuga ngo Toni Kroos agiye kosezera equipe de Madrid nivyo yaratakaje abitwa bakari Benz baragenda baronka abasubirizi ntibarusa abasubizi mugabo baragerageje baratakaza witwa Cristiano Ronaldo bavuga ngo Real Madrid ntizosaba kurikira baho neza ariko no musi nabatakaje witwa Toni Kroos bavuga ngo Toni Kroos nawe yagiye yari umukinnyi wa Maria Kamaro uno munsi mu majambo make turangizira ino dose ubwa duje kuyandi makuru equipe ya Real Madrid nta kibazo ifise cyo hagati mu kibuga ça dépend dije iyo mumenyereza ku bwanje nta kibazo bafise je kurije yuno mumenyereza Zabi Alonso kandi nkongira nkaraba n'umugambi n'intego umugwa Real Madrid ufise muri uno mwaka ikibazo kirahari mu majambo makuru usigura kuko Real Madrid yego nivyo irafise babakinyi beza ariko ifise babakinyi bisabwa ko bamaze bakaronka umwanya kugira badoze urugero rube harakantu kabuze mu rugero rwabo kugira kajya kantu kaze kuba kanaboneka twarabonye muri FC Barcelona ziko ziri ubakazizana ba Pedri Gonzalez na ba Gavi vyabasabye ko FC Barcelona ije kumara imyaka igera muri 2 ize iguma yisanga muri zero pariga iguma yisanga iri muri ya migwi bigoye cyane ko za kuguhatanira ibikombe iguma yisanga muri ya migwi iguma itsinda iguma ikubitwa cyane muri zero classico ariko no munsi babakinyi bamaze gutora urugero uno munsi tuko turita ko FC Barcelona ikomejwe na babakinyi nyene cagihe yaduze cagihe twavuga ko FC Barcelona idakomeye niba uno munsi oya no sindacemera FC Barcelona kakubitwa bine rero turu muri zare classico muri mire ntari ifise ba Gavi yari ifise Lamine Yamal ntari ifise ba Pedri yari ifise Lamine Yamal genda tugaruka ko FC Ousmane Dembele umwita mubi kuri Lamine Yamal cyane oya sinokwemenya nayo cyo urazi gituma umviriza igituma no uno munsi Ousmane Dembele ari mu mugwi tuvuga yuko uri hasi ya FC Barcelona ariko ni waratahukanye Champions League kandi ni wahabwa n'amahirwe gutwara agashimwe ka Ballon d'Or cumwita ko adakomeye gute nagoma ndabisigure n'ico utampaye ariko kandi twadutaye sije nagoma ndabisigura nabahaye mu kuko ivyo twanabivuze wanashaka erega yaba Patrick yabivuze bitari bike yaba Houston yabivuze ariko nkene ko dukurotira ino sije tuvuga tuti Patrick wowe bamaze kubuko tuvuga ati waje sinakurutiye Real Madrid ni equipe ifise abakinyi hagati mu biga nta kibazo ifise je nta kibazo ifise erega kuco uvuga ngo Barcelona ngo yaretse gutwara ibikombe yari ifise ababakinyi je nakubwiye ikintu kimwe equipe bambi mbere na mbere kuko abakinyi bisanze muri style de jeu z'umumenyereza zitandukanye n'ivyo na karite bafise voilà hanyuma ndakubwira ni karite zose
Real Madrid wagakeneye canke equipe yose wanashima yagakeneye gukiniramo Real Madrid barazifise nimba ukeneye umupira unyaruka Ardagira arashobora kubikora nimba ukeneye umupira mwiza unyaruka hagati mu kibuga Jude Bellingham arabikora kuko itumwiyibagiza nkaho umenga umukinya akomeye wowe ndanakumvise uvuga ati bibuza umumenyereza ashobora kuba adevelopa doje ndavuga adevelopa abakinyi uvuga ngo equipe ya Real Madrid ifise ubundi baruzuye muri ya karite uvuga ngo Kawe Ancelotti yarahari ntiyagerageje kugaragaza impano z'abakinyi bakine vyiza nkuko vyari kugera equipe zose ikintu kibananiza ni citwa je collectif cyangwa umukino wo gukinira hamwe niwo umukino unaniza ama equipe kugira ngo yitware neza iyi Barcelona itari hamwe ya Xavi tuvuga cyangwa ngo yatsindwa bine cyangwa yagira gute twibukanye neza ko ari ya Barcelona Xavi atarafise 11 de départ yamatanguza mu kibuga sivyo none ivyo nituvyemeranya nta je collectif yigeze haba muri Barcelona kijya gihe kwa Xavi mugabo bundabira Marc Casado ntiyaba mu kibuga Frankie de Jong adahari tukabona Barca nziza twabonye no mwana yitwa Marc Bernard ari mwiza ari ntiyaba tukabona Barca nziza mugabo ya Barca itari complete dafise Lamine Yamal twabonye itsindwa na Osasuna ise Barca igira kuri Lamine Yamal ku bitsindo byinshi byatsinze Rafina niwe watsinze n'amasiste niwe afina meshi kubushimwe bwinshi bw'abakinyi baranze urukino bwatwaye Pedri Gonzalez ku rutonde mu kinyo wa Barcelona Lamine Yamal cyo yakoze yabaye muri passer wa equipe mugabo contribution ya Lamine Yamal gitsindo kimwe assist imwe yarafashije equipe yitwa FC Barcelona kuko ni equipe iri complete kina na famille ariko wongera ugaruke abo bakasa dovuga badugijwe na Xavi barakina kuri Xavi ikindi naco Barcelona yarabaye mbe tuvuga ati ibuza abakinyi uri kurumva haragize igihe rero Barcelona ibambi tuvuga ati ibuza umumenyereza naje niyo mpamvu nasiguye niyo mpamvu ntara nagucira niyo mpamvu nasiguye niko negera imbere abo bakinyi nyene batumye tuvuga ko FC Barcelona ibuza abakinyi nibo bahabaye kuri kijya gihe nyene byatumye tuvuga ko FC Barcelona ibuza umumenyereza mbe nakubwiye ko Xavi Hernandez yananiwe kubera iki niko negera imbere kugira ngo twegera imbere umwanya uri kuratujana navuze ko Xavi Hernandez yananiwe muri Barcelona kubera ko ikipe ntere kwikina nka famille uno munsi yarakinisha abakinyi ije gakinisha ariko mugabo ubu nka kwa Flick twabona Barcelona ifise hagati mu kibuga umukinyi twa Frankie de Jong yahava kubera ikibazo gusa c'imvune canke ikibazo kanaka kibaye agakina Bernard mugabo tukabona yuko ari mu equilibre n'ibintu byo kumumenyereza arakeneye ko Lamine Yamal na Rafina bamenyerana arakeneye ko Pedri Gonzalez amenyerana na mukinyi mugenzi we ariko tukabona ngo Xabi nako Gavi yinjiye mu kibuga kwa Daniel Olmo turaza kubona ikintu gipfuye hagati ya communication hagati mu kibuga nitwabura Frankie de Jong tukabona Casado ari ikintu kiza kupfa hagati mu kibuga niyo mpamvu icitwa famille mu kibuga nico cyahejeje ibikombe bitatu bikurikirana vya Champions League umugabo witwa Zinedine Zidane nico cyadevelope uno Casemiro cyadevelope uno Luka Modric ndetse na Toni Kroos tubona iyo duo tukayibona hagati mugabo iyo diwe muri Real Madrid warabonye yubakwa kuva babagiye rega nico gituma tubibura kuko nta duo yigeze yubakwa hagati mu kibuga uno munsi Ardagira yagomye ku gatebe uno mugabo yarari nabigerageje uno Carlo Ancelotti kuguma kinisha babakinyi nyene hagati mugabo acabura wa mukinyi wo ku ruhande nyuma uwo bakosoye bazana Trent Alexander-Arnold ndetse hanagaruka n'umugabo yitwa Dani Carvajal ari mu kuza muri iki gihe niyo mpamvu je ku ruhande gwanje nagumye mvuga ngo Real Madrid ntibabuza abakinyi bashasha ahubwo babuze cohesion canke gufatana mu nda gufashanya gukina urukino rwiza hagati mu kibuga no mu busatirize hose hamwe nitwabona Kylian Mbappe mwiza tukabura Vinicius Junior turabona ikintu gipfuye nitwabona Mbappe mubi tukabona mwiza Vinicius Junior turabona ikintu gipfuye rero niyo mpamvu nta n'ikintu je ncantera nk'urutiro niyo mpamvu ku bwanje Real Madrid yese abakinyi bashasha ikeneye muri ibi bibanza twagiye turadondagura no irakenera nimero n'ivyo zitatu kuko hariyo Fran Garcia Mendy yaratweretse ngo ibi bije byo kunyarutsa ntavyashoboye Jeza za Xabi Alonso ntazaza gushobora barashobora gukinira nimero 7 mugabo zabaravuga ngo ndashobora kwiprojecta nkaja nitiza Franco Mastantuono ibiza gutuma n'imiburi buri naka gasore ka Ardagira karonka n'uwo mwanya muto wo gukina ariko ku bwanje
nta mukinyi wa hagati Real Madrid bakene bafise abakwiye. Florentino Perez nta kosa na rito nyoye kwigira akora nk'umuntu w'ubwenge gusinyisha undi mukinyi wo kuri 6 n'ivyo baho. Ufise Kamavinga, Tchouameni na Federico Valverde. nuko kabisa binameze kuri no dossier nuvuga ngo iravugwa ku bakintu uvuga ngo bakina hagati mu kibuga bavuga ati Toni Kroos Yoba ataraboneka abandi bavuga ati no musi Toni Kroos atabakiri muri equipe de Madrid barahara ahubwo igisabwa nuko hogerageza umereza agashobora kuba akabakoresha neza ibindi nuvuga ngo umusaruzo uzoshobora kuba uriko uranaboneka ariko tuva ku ruhande rw'ino equipe ya Real Madrid amakomante yantuza ko tunasoma banashaka mu mpera za kino kiganiro kuko n'umwanya nuvuga ngo riko ndatujana ariko tugiye tubagira mu madosi nuvuga ngo twe twabateguriye amwe duhere tuje muri equipe nova ya FC Barcelona nayo yo kwa Barcelona naho nabonye hari amakuru uvuga ngo atari make ana nabonye witwa Masazutundu twumvise ko ashobora kuba nawe yashobora kuba mu bakintu uvuga ngo bashobora kuba babatitirere muri equipe vyaranavuzwe ariko kandi yaravuze yuko banavuganye n'uwitwa Zabi Alonso